Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 20/2024 utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe ntawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibindi bitandukanye ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira umukuru w'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yarahiriye kurongora Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo mu kiringo kigira kabiri ibirori vyabaye kuri uwu wa gatandatu bikaba vyaritabwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye harimwo n'ubu Burundi ni nyuma yaho umurwi ujejwe gutegura amatora seni umenyeshereje ko ari we yatsinze amatora yabaye kuwa 20 Kigarama 2023 iyo ntsinzi ariko yariyamirijwe na bamwe mu bahiganywe nawe bavuga ko ayo matora yaranzwe n'utunenge twinshi basaba ko hasubirwamwo ariko sena rijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yaremeje iyo ntsinzi inyuma yo kwihweza ibirego vya bamwe mu bayituye Felix Antoine Tshisekedi yiyemeje ko muri iyi myaka 5 hazokoresha ububasha afise mu gukinga ko amakosa yabaye muri kahise yosubira kwibonekeza hamwe no gufata ingingo zose zotuma igihugu gitera imbere yemereye abakongomani kubashikana ku gihugu kirangwa n'ubumwe umutekano n'iterambere vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi mu ntara ya Cibitoke haribonekeza abitwaje ibirwanisho mu kibira abantu bambaye umwambaro w'igisirikare n'igipolisi bafise ibigwanisho bikomakomeye baribonekeza kuva kuri ubu wa mbere mu ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa Mabayi ndetse na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abanyagihugu baho bavuga ko bafise ubwoba bw'urwo ruja n'uruza muri iryo shamba kama cimeza nubwo birukwa ariko umugabisha w'ingabo hajejwe ibikorwa vya gisirikare arabahumuriza vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu bindi kandi abategetsi basubije ku rubuga imbonera kure haraheze iminsi abategetsi b'u Burundi n'abaserukira CNDD FDD basubiriye guhamagara imbonera kure mu gihe zari zisigaye atanga uvu zifise imvo isigurwa n'ubwoba bw'ikiroberi buri utavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo nabo mu mugambwe Iporona wegereye ubutegetsi bategerezwa gucungerwa kubw'imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ayo mategeko ngo yavuye kubabakurira vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu gusozera ano makuru kandi ndi bugushikirize ino nkuru hitari nziza ivuga ko urupfu rw'umukinyi rurangiranwa w'amareresi y'u Burundi rwababaje benshi mu Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi Adrienne Nahimana yapfuye ku mugoroba wo kuri uwa kane mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nk'uko SOS Media Burundi yabibwiwe nabo mu muryango wiwe abo bakorana co kimwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bavuga ko bababajwe n'urupfu rw'umuhinga yabana neza n'abantu bose ino nkuru nayo nyene ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke hariko haribonekeza bitwaje ibigwanisho mu kibira abantu bambaye umwambaro w'igisirikare n'igipolisi bafise ibigwanisho bikomakomeye baribonekeza kuva kuri uwu wa mbere mu ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa Mabayi na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke ni ukuvuga mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abanyagihugu baho bakaba bavuga ko bafise ubwoba bw'urwo ruja n'uruza muri iryo shamba kama cimeza nubwo birukwa ariko umugabisha w'ingabo hajejwe ibikorwa vya gisirikare arabahumuriza ku nkengera z'ikibira hafi y'urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi haribonekeza abantu bari mu mwambaro w'igisirikare n'igipolisi kuva kuri uwa mbere uheze
ku bw'amasoko y'aho nyene abo bantu bafise ibigwanisho vyinshi binjiye mu kibira baciye ku mutumba Ruhembe wo muri zone Bumba n'imisozi ya Rutorero ndetse na Gafumbegeti ya zone Butahana mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi. Ukwikika mu kiza biriko biraba. Bamwe mu babikurikiranira hafi bikeka ko hashobora kuba hicitswa igitero mu ntumbero yo kuvyegeka ku Rwanda ko ari rwo rwagikoze. N'irementanya ririko rirakorwa mu ntumbero yo kwagiriza u Rwanda ko rufise ikiroberi kiriko kiratera ubwoba mu Burundi mu gihe icuka kibi ciyongera buri munsi. Uwo ni wo mwihwezo ugirwa n'umuhinga mu bijanye n'ibibazo vya gisirikare. Hagati aho ubwoba buribonekeza mu banyagihugu baba ku nkengera y'ikibira batinya ko bashobora kugirwako ibitero. Abo banyagihugu nyene berekana amakenga bafise ku mutekano w'ubutunzi bwabo na cane cane ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bafise ingeso yo gukora ubusuma mu miryango. Basaba insiguro ku ntumbero z'uwo murwi witwaje ibigwanisho bikomakomeye ubu bari muri iryo shamba cimeza, bategekanya guhunga kugira ngo birinde ko hoshobora gupfa abantu n'ibintu. Ubu mbere abanyagihugu ntibakiryama mu mazu yabo mw'ijoro. Umutama w'imyaka ishika 80 akaba abona ko uwo murwi witwaje ibirwanisho ushobora kurondera ibifungurwa ku nguvu mu miryango hamwe ibifungurwa bitobashikira ku mwanya. Ariko intwaro i Mabayi ndetse na Bukinanyana hamwe n'uwurongoye ibikorwa vya gisirikare mu kibira barahumuriza abanyagihugu. Izo ndongozi mu ntwaro no mu gisirikare zivuga ko hari ukwitiranya kw'abanyagihugu bamwe bamwe badatandukanya abasirikare bacungera ikibira bakabitiranya n'abagizi ba nabi. Abajijwe igitero gishobora kuva mu Rwanda, iyo ntwazangabo y'u Burundi ivuga ko imbibe zicungerewe neza, akongera koko atawoshobora kwiroha. Nayo mu bindi kandi nuko abategetsi basubije ku rubuga imbonerakure. Haraheze iminsi abategetsi b'u Burundi n'abaserukira CNDD FDD basubiriye guhamagara imbonerakure mu gihe zari zisigaye ata nguvu zifise. Imvo isigurwa n'ubwoba bw'ikiroberi. Buri wutavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo nabo mu mugambwe Iprona wegereye ubutegetsi bategerezwa gucungerwa. Kubw'imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bavuganye na SOS Media Burundi, amategeko yavuye ku babakurira. Dutegerezwa gukomeza amarondo y'ijoro ku muhana wose ubamwo umunywanyi w'umugambwe SNL, hategerezwa kurarirwa ijoro n'umurango. Uko akaba ariko bigana. Nico kimwe no ku banywanyi b'umugambwe Iprona, kuko muri iyi minsi indongozi zawo zavuze amajambo ataryoshe. Uko akaba ariko bongerako. Indongozi z'u Burundi zoba zibaza ko hari umurwi w'abagwanyi ku butaka bw'u Burundi. Ku bwabo abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane abanywanyi ba SNL nibo baba bahaye indaro. Nico gituma dutegerezwa kubacungira hagufi. Uko akaba ariko bibandanya bishikirizwa n'imbonerakure twavuganye. Baranatunganije amaradiyo yo guhanahana amakuru. Batubwiye ko dutegerezwa kwama twiteguriye gukorera igihugu cane dufashanya n'igipolisi n'igisirikare. Abategetsi bacu bafata ibintu ko bikomeye, vyiganwa n'imwe mu mbonerakure zija muri ayo marondo y'ijoro, ariko akagenda atabishaka kubw'ivyo avuga. Nubwo biruko abanyumbakumi ni ukuvuga abarongoye amazu 10 bariko baraterwa ubwoba. Uwo munyumbakumi wese ataroshobora gutanga ivyegeranyo biboneka ku biba mu miryango y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi azoca akurwa hanafatwe nk'uwukorana n'umwansi. Uko akaba ariko ashimangira. Basubijwe ku rubuga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yasubije ku rubuga imbonerakure muri Myandagaro 2023 ku munsi wabahariwe. Yari yashimagije uruhara rwabo mu gucungera imbibe z'igihugu. Uburundi buracungerewe kuko turafise imbonerakure. Uwutavyemera azoze avogera imbibe z'igihugu azotangara. Uko akaba ariko yatangaje. Muri iyo mvugo nyene yari yikeje kubona imbonerakure ziriko zirakizura ijoro, anazisaba kurwiza ivyo gukizura. Imbonerakure zitashobora gucungera buri cambu gito gito c'igihugu, nta numwe ashobora kwihenda.
ndabasavye kuguma murikanuye kuko ahari Imana niho hari na Satani. Imbonerakure itarara irakizura ntibereye iryo zina. Imbonerakure y'ubwoba ntibereye iryo zina. Uko akaba ariko umukuru w'igihugu yari yashikirije. Ku bwa Evariste Ndayishimiye, abakoroni nibo batumye imbonerakure zisubira inyuma kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. ONU, ubumwe bwa Buraya n'ibindi bihugu bishigikiye iciyumviro co gusubira gukoronizwa vyaracafuje imbonerakure kuko zanse ko abicanyi bica abarundi, zirananka ko Uburundi buvogerwa. Uko akaba ariko uwo yahoze ari umuroberi yemeje. Twibutse ico gihe ONU yari yise imbonerakure umurwi w'inkorabara n'igikoresho ca CNDD-FDD co gutoteza abo batavuga rumwe.